Bano n'umurimyi ni akunika taravunikira ubusa haki umugore w'umuperema ngo nambaye mu gitenge nega muri butike ndi kumugozi kandi yavuye muri amaboko yawe ubufishije umuntu ntukironka kagasanduku mutango ntukironka kwa muganga ikiziga barakikwimata bandukiriye hanyuma rero buba birababaje kubona wewe wavunikiye ikawa utaronka ico wavunikiye ariko ukabona umuntu agucako n'umuduga yakuye mu ikawa atazi ingene irimwa itamuvunye akagusurira ko akavumbi byashikirijwe na Liberate Nsabiyumva umurimyi w'ikawa kuri uwa 20 Gitugutu 2025 mu nama ya bose yatunganijwe mu nyoka zi Hotel Source de Nil nishirahamwe ry'abarimyi b'ikawa Senake Murima w'isangi mu ntumbero yo guhinyanyura amategeko ngenderwa ko y'iryo shirahamwe no kwerekana intumbero nshasha y'ingene iryo shirahamwe rigiye kwitunganya. Erega burya amazi agira isoko yavuze inzira zibiri bezo nzira zibiri ko tubiri tutavura n'upfe twavura n'upfuye tuba dufashanya nayo ko utorundamira mwumva bizorushikana twebwe duserukira abandi ubu nk'ubu mwampamagaye Bujumbura ninagenda ngashika mu maso yawe utuzaniye iki umuvuye kurya zakawa zacu ngo muhomora yarya kubarabo ikindi ngo kudanaza murimyi ko mugena ngo mugiye kudandaza uwo mudandaza ku isoko mpuzamakungu mugiye kunambara amadovize ambara amadolari ambara amayero umurimyi ko atamenya namba umurimyi nk'ubu yashuritse ariko aratigita umugore w'umurimyi ikiguturiye ariko arakuba agenda kurondera utwatsi atera ubona n'ukihari leta yarazibi ntawe ukihari nta bwatsi bakironka kuko hari umuntu arigoranye amatudoza turasakaza ibyatsi ntawe ubizi muga hari ibitegwa muri ko muratwigisha bizo bana n'ikawa zikazifumbira none umurimyi azotahira kuvunika minsi yose maze wawe undi yayishoye agenda azane ya entere yiwe ce yikurira iparado ivuatiri igendera myasa nk'uko umuriro uri kuraka maze niyawuca kari wavunitse urumva nk'ubu yashuritse muga bigeze ntawe uraja kuraba mugabo nkinga niyatukura mwaramutse mbega bwakeye ubonye bwa niyarengera yamweshikiranye kwitonorero aragiye guta azosubira hamwe jana ngo bakoboye akumva ngo bashoye arahe agizotaye uko mukaza mukiga baganira yamayero y'amadovize intete isigaye ugoshira kumbaho nabonye nimeya ni ifaranga arikuye ntaribona. Muri iyo nama abarimyi bagaragaje intambamyi nyinshi bahura muri ico gisata. Nsabiyumva Liberate yabandanije ati none urabo nk'abashoye abana bare bagiye kwishuri bageze kugurisha udutongo nta makaye baroza abana benshi baheze none kugera n'umunsi ntawe mbere bavuga ngo amatora agira kabiri ngo tuzoyatora baheze guhemba none n'ubu baribonye bari bishimye cyo bundi ho nakuwavuze ati ntibabonye rero twagira twebwe batubwira ikawa yitwe n'ikigori ikawa yitwe n'ibindi biterwa koko kandi ari njya ukamaza ari itundi igihugu ari izana byose izana n'imiti y'ukutubura ari cyacivugo murimyi w'ikawa agira amagara meza none tuzoyakura ayo magara meza rero ejo bundi aho mwari mwongeje ku gasabuni abarimyi barishimye ngo twakoze mu ikigori kibusikawa ngo wayisigaraniye arahiri mugabo iki cuka caje mu cyo bahembye ntibaronka kagashara abana bakabura bugene baca kwishuri ubufishije umuntu ntukironka kagasanduku mutango ntukironka kwa muganga ikiziga barakikwimata bandukiriye hanyuma rero bubawa ikindi cuka kihari ntogenda ntavutse izo nzira zibiri ntiziterwa n'abandi twebwe abayambere tuzokwama turi mpabe z'ubunyangwa turi biraro ikiraro nico bahonyangwa niyo nkero amapara dusinzoguca ko ndiko ndawera ndanyunguruza wewe hari parafe wisize ubu ukababongira mu modoka kandi wavuye muri jewe kabanya kuba umurimyi w'ikawa nagarukipe kuwe niyo bibi uko yamutegera kazoza yakwereye iyindi bundi batanizo bano n'umurimyi ni akunika taravunikira ubusa haki umugore w'umuperema ngo nambaye
mugitengerega muri butike ndi kumugozi kandi yavuye muri ya maboko yawe none barindi ni mutugarukire twebwe amadukore bubahwa dushyize umutima mu nda nyakubahwa muduhanurire izo ndana ziriko zica ntizize zirimo ikawa kandi namwe rero muyikamisha namwe nimuyitere amatongo ya leta ariho murafise n'uburyo mudufashe nawe ushiturimo kayimarugoya none mutemba tugeze namwe nimushyiremo akarenge mutere murajya amatongo ya leta ikawigwire yigabiganze aleluya amene murakoze. Kuri ivyo bibazo Ndayisenga Dieudonne yaserukiye leta y'u Burundi muri iyo nama biciye mu nama nkenguzamateka yavuze ko leta itazotererana igisata c'ikawa kuko abarimyi b'ikawa bariko batuma Uburundi buronka amafaranga menshi y'agaciro kurusha n'abarimyi b'icayi. Yanahamirije abarimyi b'icayi kwigira akarorero keza ku barimyi b'ikawa. Ni igisata gikomeye cyane gisanzwe gifise ibyo gifasha giterera bose mu buzima bw'ubutunzi bw'Uburundi cyane cyane ko ugiye kuraba amafaranga mvamakungu igisata giterera atari make rero nta muntu n'umwe yohava yirengagiza igisata nk'iki mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu ariko kandi twagomba twamenyesha ko iki gisata inama nkenguzamateka igikurikiranira hafi kuko nabyo twame tuvugana n'ubu twari kumwe ngaha muri iyo minsi iheze twariko turasuzuma ibiharuro twaronkejwe n'ibanki nkuru y'igihugu itwereka ibijanye n'urudandazwa rwo hanze n'ico ruvamwo. Turabona yuko igisata c'ikawa gifise ivyo caterereye vyinshi rwose turavye ikindi gisata kigenzi c'ikawa ico gisata c'icayi tuca turaraba ibiharuro turavye ivyavuye mu byo baturungikiye byo mu mwaka wa 2024 kwa gatanu turavye tukabisuzuma tukaraba n'ivyabonetse muri uku kwezi kwa gatanu 2025 tuca dusanga igisata c'ikawa carafashije cane ariko uravye igisata c'icayi twasanze hariho uruhombo kuko ibitigiri vyaragabanutse cane mbere turiko turibaza icatumye bigabanuka rwose. Inama nkenguzamateka rero izoheza zifata izindi ngamba kugira ngo hagire igikorwa birayobora abari muri ico gisata batumyeko kugira ngo bagire insiguro batanze kubera ico gisata nico hava gihebwa kuko naco gifise ivyo giterera ari naco gituma tubatera akamo abari muri ico gisata c'icayi mbere kubarabira ko mwebwe musanzwe muri iki gisata c'ikawa ibyo arivyo byose ubu mwitunganije ntitwibaza ko ariko nabo mwitunganije bateza kubarabira ko urabona noneho uno munsi
muri iki gikorwa kugira ngo reka rero twisunga amategeko amahame. Inama nkenguzamateka rero ntiyohava yicara mbere muyimariye igikorwa nk'iki narirya amategeko murisunga murazi yuko ayo mategeko aca mu nama nshingamateka akongera agakenguzwa n'inama nkenguzamateka. Izo nzego rero ziriho ubwanyu, izo nzego ziriho kugira ngo zibafashe zitora amategeko aborohereza. Abumenyereye Jean Pierre aserukira Senak imbere y'amategeko avuga ko intumbero nyamukuru y'iyo nama ari kugira ngo ikawa igarukigwe nigenda gagirire. Ego nkuko twama tubikora misi yose, ubwa mbere no guhimiriza amashirahamwe ari mu barimyi b'ikawa, hanyuma n'amakoperative, hanyuma tubandanye tuhimiza n'abarimyi begereye batari mu mashirahamwe, kuko igiti c'ikawa kiri ku butaka bw'u Burundi n'itunga ry'igihugu. Nico gituma rero tuvuga tuti umurimyi hari hose yari mu ishirahamwe cyangwa atari mu ishirahamwe yabwirizwa kuba ariko arakurikirana cyane cyane mu kugikorera kubimwerekeye. Hanyuma tukagerageza kugira ibiganiro n'abajejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo ibyankenerwa byaba ibyo gufumbira ibyo badashobora kwironkera babironke ku gihe. Hanyuma dusaba yuko n'ibijanye n'agahembo abarimyi bakora mu kawa kabandanye kiyongera. Niyo ntumbero nyamukuru Senak mu isangi ifise. Muri iyo nama kandi Senak yatanguje igisata cyo gukoresha ubuhinga bwa none mu kwitwararika igisata c'ikawa. Ku bijanye n'ibi bikorwa twakoze bijanye n'ubuhinga bwa none, twebwe ku mpinduka iwacu turabona ko ihari, uko ubu dufise ibiharuro tutazi neza ko ari byo, mugabo dukoreye kubwo buhinga bushasha kubera bene byo ari bazokwishiramo ibiharuro, turabona neza ko ibiharuro tuba dufise bizo ari byo kuri. Ubu twara imiryango 600 isanzwe irimo ikawa, mugabo dukoresha ubwo buryo turashaka kubona yuko imiryango yiyongere cyangwa yagabanutse, kuko ibyo biharuro hahize imyaka myinshi tubiharura. Ubu rero birasha gutanga iyindi sura nshasha ku bijanye n'abariko barakorera mu gisata kandi cyangwa ariko rarima ikawa. Iminyanyo twagize mu bisanzwe twashatse ko umuntu wese afise icyo aterera mu bijanye n'ikawa ko yojamwo. Ubundi umurimyi wamenga ni nyamwigendako, mukamuzi neza yuko nyamwigendako atarimira menshi. Imwe ntumbero twahinyanye amategeko kugira ngo abantu bose afite icyo baterera kugira umwimbo wiyongere, baze baterere. Intumbero nyamukuru ya Senak nuko umwimbo uva aho twari turi ukaduga tugashikira buri aho twari turi muri za 85 muri mu za 80 gutyo. Niyo ntumbero Senak yahinyuye amategeko kugira tubone yuko umwimbo aho gutera umanuka utere wiyongera. Ibibazo nyamukuru abarimyi bashikije ngaha ni ibibazo bijanye no kuronka ibyankenerwa hamwe n'amahemba rimwe na rimwe ateba. Ivyo navyo nibaza ko twagize urunani tugiye gukorera hamwe. Ni vyiza ko hazoba impinyanyiro shasha cyane cyane ku bijanye n'abarongozi hajya afatiye ingingo, tugasaba ko natwe bodushiramwo mu ntumbero yuko abari nyuma nabo nyene baserukirwa, kuko keshi na keshi usanga ingingo zafashe abantu bamwe hanyuma ugasanga hari ivyo bibagiye. Senak isanzwe bikora mu guhimiriza ugwaruka kugitera ikawa, mugabo turakeneye inguvu za leta kugira ishigikire ivyo vyiyumviro two turashikiriza ugwaruka mu ntumbero yuko abarimyi bari kwazi mu munsi bakuze, ejo uzava usanga bari ko rasaza na yakawe gatera izimangana. Rero nibaza ko leta idufashije tugafashanya ntaco buze yuko gugwaruka ruvyumva. Igihambaye nuko bumva neza
yuko uburimyi bw'ikawa buza kubafasha nk'uburimyi bubafasha muri business ntibabafashe nk'uko umengana ukurima bisanzwe bumve yuko barimye ikawa baza bari kubaja muri business hama tukaba twifuza yuko ugwaruka nago nyene mu minsi iza twokwimvira yuko bazokwishikira ku isoko nivyo bizotuma ugwaruka ruhumbira ikawa bivanye n'uburyo bariko barakuramo. Mwomenya ko iyo nama yasozerewe abarimyi b'ikawa bemeje ayo mategeko mashasha.